umva saha imwe niyagera amakuru aza kubagezweho muri ako kanya duhere kuri no mugoroba amakuru akomakomeye tuyahere kwa Rodrygo da Silva umwana muto w'umunya Brazil amaze igihe mu bihe bitoroshe muri equipe yitwa Real Madrid. Rodrygo amaze igihe bitoroshe muri equipe yitwa Real Madrid wanashaka kuva mu nini yabideha kuva umenyereza yitwa Xabi Alonso yinjiye muri equipe yitwa Real Madrid bigaragara ngo umwe mu bantu batigeze boroherwa no uyu musore witwa Rodrygo da Silva umunya Brazil. Kumusonjera yakoze kiganiro n'abamenyesha makuru ni kiganiro nagiye navugamo byinshi bigiye bitandukanye kuko yanatangaje ko bazotsinda equipe yitwa FC Barcelona muri El Clasico igenekerezo ga 2026 mugabo hari ibintu byinshi yavuze cyane mu bijanye n'uburyo kino gihe nabaye muri equipe yitwa Real Madrid ariko kandi ikintu gikomeye cyane abanyavuze ati buriya je namanye indoto zo kuva kino equipe yitwa Real Madrid ati muri Santos ku myaka 18 ati Barcelona yaraje kandi izana na proposition nziza ati Barcelona equipe nkuru kandi numaha cyane ati mugabo indoto yanje iri gukinira equipe yitwa Real Madrid ati mugabo ndubaha equipe zose ati kandi na Barcelona equipe nkuru bien sûr nika navuga ngo mbere ko duhava tuninjira kuri kubijanye na deba yagutse yibihe vya Rodrygo aka kantu yatanguje ni sawa kuvuga ati Barcelona kuko yakoranye ikiganiro n'ikinyamakuru Diario As hariya i Seoul niho bari buriya muri abanya-Brazil ya barera muri Korea y'amajepfo bagiye gukina inkino za kivandimwe kubera bo deja qualification muri Amerika y'amajepfo za mondial zaraheze bari Seoul yakoranye ikiganiro na Diario As ikinyamakuru As murazi yuko ari ikinyamakuru cegere equipe ya Real Madrid avuga kubijanye n'uburyo avuga ati vyose vyari vyarangiye hagati yanje na equipe ya Barcelona ariko papa wanje azambwira ati rega na Madrid yaradutelefone tubaza ibijanye nuko isinyira ati kintu nishuye papa namubwiye ko nimba Madrid yadodoye ati naho Barcelona vyariko bigeze ku rugero ngana gute namye mfize indoto ya Madrid aca hitamwo gukina Real Madrid ariko bigaragara ngo Barcelona vyasa nkuko vyarangiye dossier ati Barcelona vyari vyarangiye ko tuvugana ndetse vyari hafi yu ati vyari presque fini kugira ngo shobore kubanoja muri equipe yitwa FC Barcelona ati mugabo paparaza ambwira ko equipe yitwa Real Madrid yamamagaye ati ningingo yoroshe yanyoroheye gufata yo kumva ko no singire equipe yitwa Real Madrid kenshi bindakunda kubigaruka ko mvuga ngo eske abana baviza ikibivanye n'ivyo na situation umugwi urimo tuvyemeranye no munsi ça fait déjà imyaka igera kuri 10 iheze twitwa ko dusubiye kubona Barcelona nziza mu mwaka weze kuri Flick kuko je kuvuja mugabo Enrique asohoka muri Barcelona aba Ernesto Valverde baragerageje abo ba Sosthene baragerageje n'abandi bagiye batandukanye mugabo Barcelona ku gwego go gusubira kumva ngo umufana Barcelona aguye ngo je ubu nitwa Barcelona buriya nire ya Valverde ya 2019 nawe yageze muri demi finale warabona ngo icizere cyaratakaye probablement gutwara kijya gikombe cya Ligue des Champions byari gusubira kubagarura morali dasanzwe mugabo ufashe uburyo batsinzwe kiriya gihe n'uburyo batsinzwe na equipe Inter de Milan umenga kwa Inter de Milan bari proche cyane y'igikombe gusumba uko bari proche y'igikombe kiriya gihe rero nimba Barcelona ivyo bihe byose yari equipe mbi mugihe tuzi ngo Madrid yari muri area y'ikira twari ibikombe bitatu vya UEFA Champions League yikurikiranya nyuma y'icya 2014 cya Decima yari yatwaye kuri Carlo Ancelotti urabona ngo bari muri area aho umutiva buri mukinyi wese yitwa kakiri muto ariko afise impano yavugije imigwi ikomeye buriya nuno munsi Madrid yo mari imyaka 5 itariko twari ibikombe vya Ligue des Champions biraguye kusubira gukonvenka abana baba bafise indoto yo kugera kure cyane rero kumva ko Rodrygo yavuze no majambo genda biha sense ikomeye cyane kuvuga ngo nta mwana numwe muri intervalle yo kuva 2015 kuduga tarikara urubira Madrid kuko ibikombe bayoraguye yabo n'aba grand joueur bakeneye za Ballon d'Or biruki Madrid bavuga ati hariya kwitora biroroshe ko Cristiano sose canke Cristiano agihari umwanya n'umwanya azosohoka nanje nshiki vyari ko biroroha kabakinyi barumbira equipe ya Real Madrid gusumba gurumbira Barcelona gacha wongera ko kariya kantu kuko deja kuva Jose Maria Bartomeu novuga ngo asohoka gato 19-20 baciye bisanga muri crise mu buryo bugaragara kuko kuri Jose Maria Bartomeu menga hari uburyo amatohoza atari bwafate neza bamenya ati bimeze uku nuko
mugabe inyuma ya Jose Maria Bartomeu urabona ngo buri wese yaciye asa n'uhumutse mu kubona ngo Barcelona financièrement iragwaye. Rero munsi birumvikana ko deja niyindika yiyongeye ko nubwo bogaruka muri style canke muri kayo gusubira gutwara ibikombe ku ruhande rwa Barcelona, birabasaba kandi ko babaranduranye n'imizi ibijanye n'ino crise financière yabo kugira ngo kumbure basubire kugaruka kuri urwego kumva ngo ese umwana mwiza hari hose no muhamagara akaza. Byuke kino kayabaye no kuri Arda Güler yahinduye ibyumvira ku kanya. Barcelona inje muri deal byarangiye ariko umugabo azi kwizaja Juni karafata koroka Istanbul muri Turkiya azamuzanye ahindura ivyumviro by'umwana araza ambye ati kandi shikira muri equipe nkuru karafata uyu musore uyu mushasha Mastantoni hani nakintu nakime cha convince Mastantoni kuzi Madrid atari kumva ngo ini equipe nkuru yahaye Ballon d'Or witwa Karim Mustafa Benzema nyuma ya Cristiano yari capable guha Ballon d'Or witwa Jude Bellingham canke Vini haza kuba abamutuntu tameze ariko buri wese ari convince ati i Madrid umenga kumara imyaka idatwara Ligue des Champions biragoye kandi bose bavuga ati gutwara Ligue des Champions munsi bisa nk'ari kimwe mu bintu bikomeye cyane mu gihe no gutwara Ballon d'Or kuko ivyo mu giseruka bya Mondial niho byara ko mu giseruka bw'intu hinduko uri umunya Argentine ukayikinira mu bakuze uri umunya Argentine biraheze uri umunya Brazil nuko mugabo la seule façon ihari yo kwiyumvira ngo nzotwara Ballon d'Or canke ngomba kuwigihangana nuko uja handi ubona ngo iri equipe ifise projet yatinze neza ivyo bikombe bariko barabitwara nanje ivyo nkeneye bizotuma mbigihangane cyo tumona mu iyo myaka vyari bigoye byari byashika umukinya atahura projet Real Madrid gusumya Barcelona no mukinya basanzwe byari bigoye ngura rivaliza n'umukinya Real Madrid uri none Man City bikombe nibayowe mugabo Ligue des Champions imwe mu iyo myaka yose kuri Pep Guardiola ura rivaliza na Madrid uri Kevin De Bruyne izi equipe zirateye ubwoba au niveau mondial si hano mu Burundi gusa abantu nabonye basobona bakunda Real Madrid na Barcelona ku gwego umengo harimo ko exagera mugabo wanashaka kugendera no mu bihembo vy'abakinyi individuel biragoye ko hangana no mukinya kinira Barcelona mu gihe Barcelona yabaye nziza ku gwego gwawe uri Manchester City wanashaka kugomba na yitwara igikombe mugabo mwakinye finale canke yagaruke muri demi finale bariko watwaye igikombe biragoye ko utanga umukandida ari Serie nk'uwa Barcelona biragoye ko utanga umukandida ari Serie nk'uwa Real Madrid. Era je nkano andiko ndaraba no munsi fata guhera kuri inyuma yuko umugabo bitwa Carlo Ancelotti afashe Real Madrid muri 2014 bagatwara igikombe ca Champions League c'icumi guhera kiriya gihe Real Madrid twemeranyiri hejuru ya Barcelona mu bijanye no kuvuga ngo guhora ari equipe nziza buri munsi 2014 Madrid iratwaye Champions League ariko 2015 Barcelona itwara Champions League ari equipe iteye ubwoba impande zose mugabe itabandanije 16 17 18 Madrid ishiragarukira yongera hafi aho Madrid 2020 iragaruka 24 iragaruka bizeguye ngo uno munsi club itwara Real Madrid igiye kurondera umukinyi umwe ku isoko na Barcelona biroroshe kwizunguruka Barcelona mu mwanya mutoyi raba karoroka hafi Arda Güler avuye muri Turkiya atabaye wa unda fsakaranga muti bavuga ati jewe nakuze ari Barcelona ni Barcelona nyene nuko kuno turiko turabana bambe mu bavuga ati jewe equipe y'indoto ni Manchester United birimo ntimumbazi nkibi byankuka ati je mvuye kwa Leipzig ni Chelsea kina Ligue des Champions ikina nibindamo nuko kuno ndiko ndakwereka Real Madrid na Barcelona ni equipe zifise influence ikomeye cyane ku bakinyi canke mu itangazamakuru mugabo nazo iyo zimaze igihe zitari ku rugero rumwe canke zovuga ngo zigereranywa biragoye ko uza ku influence umuntu nguri Barcelona abana Madrid iri kuramwipfuza Arda Güler yabazungurutse ku kanyuma bisa n'ivyaheze yose nyiriyo Barcelona mugabo rero Madrid ishizemo akarira avuga ati ahantu hatwaye Ballon d'Or mu mediateur nka Luka Modric kandi Luka Modric twemeranye se mu mediateur wa mbere yari mwiza kirya gihe atwara Ballon d'Or hari abagabo bitwa ba Toni Kroos hari abagabo bitwa ba Kevin De Bruyne mugabo no muzi ugiye kuraba ubwiza bwa Luka Modric na performance bagize mu gikombe c'isi plus club nka Real Madrid yatwaye Champions League arimwo ariko wanashaka kuri finale yatsinze undi mukinyi wa Real Madrid nako kuri finale yatsinzwe n'umukinyi wa Real Madrid bakinana muri club batwaranye ivyo bikombe muri Madrid vyose akamutwara igikombe c'isi ndavuga Rafael Varane Madrid vyari vyoroshe ku Ballon d'Or nubwo yobura Luka Modric igihabwa Rafael Varane nta muntu afise icaza kuvuga influence equipe no munsi ndemeza yuko zino equipe zihagaze neza ivyo Rodrygo avuga vuye muri Brazil Barcelona yaramaze kubambi ububi bwa Barcelona rero bwo no kuvuga ngo bwo gufatwa n'ubwo buntu bwo kumva ngo ngo fair play financier ngo irabuza kugura abakinyi kanaka bwaratuma Rodrygo arabati ahantu haciye Neymar akahava
ari umuyidori w'abana nka twebwe twese b'abanyabrazil kandi wo kwa Santos no nawe kwa wahurerewe Santos nanje narerewemwo ndagiye kwa Barcelona kurondera iki mu gihe numva Real Madrid yamaze kudodora ivyo vyose rero bikakwereka ngo uno munsi biba bigoye kusa kubona umukinyi ariko arahusha destination nivyo kuri Rodrygo ya kuri ako kantu twari duhereye ko yavuze mu kiganiro gikomeye cyane ati Barcelona yarandondeye ati kandi vyari hafi yo kurangira ati mugabo muvyeyi wanje papa wanje amaze kumenyesha ko Real Madrid yahamagaye ati ingingo kufata ati ingingo kuja kwa Real Madrid ni imwe mu ngingo yanyoroheye cyane mu kanya tugaruke dukomeza kuri kino kiganiro ngene Rodrygo yakoze na cantene ku bihe bibi amaze muri equipe twa Real Madrid ariko reka tubize ko tumaze kumva isa duhabwa na South Business Company.